Mugire ijoro ryiza. Reka amakuru yacu tuhere muri Manchester United. Umumenyereza wayo Ole Gunnar Solskjaer avuga reko vyerekeye Bruno Fernandes. Hari haheze iminsi havugwa amakuru yuko Fernandes yoba yaratakaje icizere. Ole ibimenyesha amakuru byo mu Bwongereza vyandika ko Bruno Fernandes yaratakaje icizere Ole. Akaba rero Ole yavuze ati ivyo nibimenyesha amakuru bishaka kudutandukanya, nibimenyesha amakuru bikreye inkuru kugira haba amacakubiri mu mugwi. Ata amajambo yo kuvuga yuko Bruno Fernandes yantakaje mu icizere ati siyo, ati n'amacakubiri tukiri Manchester. Guardiola baje kuvyereka Gabriel Jesus ko yavuze yuko akiri mu mvune ataramera neza mu kirenga, aho yavunitse, aho yavuze yuko ashobora kumara igihe kirekire ataragaruka. Guardiola kandi yanavuze yuko ashobora no kudakina inkino za mbere za Champions League bafitanye guhera mu ndwiza. Tukiri nyine mu Bwongereza, Frank Lampard yavuze yuko Ben Chilwell ari muri squad izokina na Southampton ku munsi w'ejo, mugena Pulisic nawe muri squad. Anavuga ko Hakim Ziyech nawe muri squad ariko atari fit gutanga urukino, ariko ashobora gukina inkino, ashobora gukina iminota mike ku rukino rw'ejo nyene bafitanye n'umugwi wa Southampton igihe cy'isaha 10 z'umugoroba. Frank Lampard abaje kuvyereka umunyezamu wayo Edouard Mendy yavuze yuko ataramera neza 100% ku buryo atashobora kudakina urukino. Akaba rero yari yagize imvune mu guserukira igihugu wa Senegal, akaba adashobora gukina urwo rukino mu gihe Thiago Silva nawe atazokina urukino ku buryo atameze neza. Aho rero yari afite urugendo rumutwara muri Brazil, akaba rero azoba ataraba fit ku buryo nawe atazoba ari mu bakinyi bazokina urukino rw'ejo n'umugwi wa Southampton. Jurgen Klopp avuga rero kuri Merseyside Derby ku munsi w'ejo isaha 7:30 Liverpool ikina na Everton muri Merseyside Derby. Liverpool kabisa ifite amanota 9 ku 12, Everton 12 ku 12 ku munsi w'ejo isaha 7:30 z'ijoro z'umutaha. Gabrito abantu kabisa bavuga ati reka turabe Liverpool kuri imbere ya Everton. Jurgen Klopp rero akaba yavuze ko na Keita atazokina urwo rukino nyuma yo kupimwa agasanga yaranduye COVID-19. Anavuga yuko Thiago Alcantara, Sadio Mane, Joel Matip bose bazo bari mu bakinyi bazokina urwo rukino. Inyuma rero yaho Sadio Mane na Thiago Alcantara nabari babatoye COVID-19. Dusubiye kuri Pep Guardiola gato, inyuma rero yo kuvuga ko Gabriel Jesus atazokina urukino rw'ejo ku Arsenal bafite igihe cy'isaha 12:30. Akaba yanavuze yuko Kevin De Bruyne nawe atazokina urwo rukino. Nyuma rero yaho aviriye mu guserukira igihugu wa Belgique amashiti anatukura atameze neza agasubira Manchester. Akaba rero Guardiola yavuze ko nawe atazokina urukino rw'ejo, aho yanavuze ko batazigihe azomara kugira agaruke. Akaba rero ku munsi w'ejo Premier League idifite inkino nziza, inkino y'abana z'ubukapo gusa. Isaha 7:30 Everton na Liverpool, saa 10 Chelsea Southampton, 12:30 Manchester City na Arsenal. Urumva n'ibirori ku munsi w'ejo muri Premier League. Imbere yuko tuva mu Bwongereza tuviriyo rimwe na rimwe umukinyi wa Chelsea mu wingback Victor Moses akaba yari yamaze gusinya mu gwa Spartak Moscow muri mu Burusiya ku ntizanye gushika iyi sezo irangiye. Ari na Korea yamaze gusinya yo. Amakuru guys y'amavuga ni menshi, amakuru barimo baravuga rero guys abari menshi cyane. Ku munsi w'ejo cy'isaha 12:30 hari urukino ruzohuza Real Madrid n'umugwi wa Cadiz mu guheruka kuva mu cicaro ca kabiri muri Espagne. Uzoba rero wakibura Real Madrid kuri Alfredo Di Stefano Stadium. Zinedine Zidane akaba yagiranye n'ikiganiro n'itangazamakuru amaze ibibazo bitandukanye, aho babanje no mubaza ati kuvuma mu myaka 19 maze muyu mugwe nk'umukinyi hamwe n'umumenyereza ni iki kintu ciza cyakubayeko. Zidane arababwira ati mvugishije ukuri, ati ikintu ciza cambaye ko tini kuba ndi mwiki kibanza rimwe na rimwe ndacirwa urubanza bivanye n'inkino twakinye. Ati ikintu ciza cambaye ko muri imyaka 19 maze ngana uko nafashije kumenyereza Real Madrid nkayebera umumenyereza Zinedine Zidane kabisa. Bamajire ko vyerekeye Rodrigo Goes amazi imisi tagaragara mu nkina, aravuga ati ikintu cyonyine afise ni gutera imbere akigaragaza akabandanya akora improvement, azoronka umwanya azokina tiracari muto bezogenda biza. Zidane kandi anavuga kugurukira nyine gwa Cadiz, avuga ati Cadiz umugwi mwiza, umugwi ufise discipline, umugwi uzotugora.
atari kunyina turabizi ko muri la ligue inkino zose bazigoye ati turawiteguriye twiteguye guhangana nawo kandi twiteguye neza turazi yuko tuzokwigenza neza. Zinedine Zidane amajire kuvyerekera Rodrigo Goes kandi ati ni kubera iki ibitego rimwe birabura, ati nta kuntu wafata Rodrigo Goes ukamugira nimero 9 ukaraba ukuntu mugushira kuri point kuntu akazirafashanye na Benzema ko Benzema ibitego vyabuze nawe bikaba birimo biragenda nabi. Zidane avuga ati ibintu abakinnyi bari kubapanga ni ibintu byose no gutegura Rodrigo abasatirizi n'ibindi tuzogenda turebe ukuntu tubigenza ibitego bizoboneka mu buryo bumwe canke ubundi. Bamubajije rero ko vyerekeye Kylian Mbappe, Zinedine Zidane yavuze ati amajambo bavugwa ni menshi mu uyu mugwi, abakinnyi bavugwa ni menshi, rero kuri iyi saha nta mukinyi ngiye kuvuga ko ku giti ciwe mvuze ni ishure no kwishurira muri rusange. Cyo no kwishura nuko ivyo ntibintangaza n'ico bimpindurako nguma ntegura umugwi nkuko bisanzwe nta nico bihindura ku uyu mugwi. Ivya Mbappe navyo nzi ndavyumva uko nyene muri media. Zinedine Zidane kabisa. Ndikovuga Real Madrid twihoze Barcelona ifise urukino ku musi w'ejo gihe cy'isaha 4 z'ijoro umukino uzokina n'umugwi wa Getafe. Kw'Imana yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru aho mu maji ibibazo byinshi bitandukanye baramubaza ati Ter Stegen yemeze gute ntarakira. Kw'Imana yavuze ati aracakira ni buke buke ati mu biragenda neza ati ariko sinzi yuko azoba ari capable yo gukina urukino rwa El Clasico. Bamvuga ko Ter Stegen ashobora kudakina Clasico banamubaza ibintu byinshi navuga ati ikintu cya mbere kinezereza ngaha no kundi umumenyereza ngaha nk'uyu mugwi nkaba shobora kwishura ibibazo vyose vy'abakenyi nko mba nabibajijwe. Bamaje kuvyerekeye Pianic ati kata mwanya ronka kati rimwe arakina ronka igihe gikwiye, aravuga ati arimo aragenda yigenza neza mu myimenyerezo ati ashobora kuboneka mu rukino rw'ejo. Kw'Imana kandi yamubajije kuvyerekeye Ousmane Dembele ati ubu yarakize imvune zaraheze bimeze gute kadakina. Kw'Imana yavuze ati Dembele n'umukinyi mwiza afite amakarite menshi ati ibintu biri physique na Harimwo aragenda amera neza bose ku yundi ati ndishimiye n'ukuntu ndamubona mu myimenyerezo mu minsi zotangura kugaragara. Kw'Imana kandi anyaje kuvyerekeye Griezmann yaheruka gutangaza ko bamukinisha nawe muri Barcelona bakamukinisha kuri miratari. Kw'Imana yavuze ati twaravuganye nyuma y'urukino kuvuga y'amajambo twaravuganye ndamubwira yuko ugenda mwipfurize vyiza mu uyu mugwi ati nyuma yo kuvuga mu majambo nyine vyarahize turumvikana ati ariko nyuma na nyuma n'icyo mfata ingingo yatekerezwa gukina siwe ayifata. Kw'Imana kabisa navuga ati urukino rweje kwaje tafezo bari urukino rugoye ariko turiteguye neza dushaka gutsinda. Getafe n'umwe mu mugwi yamyigura Barcelona mu myaka iheze ariko turiteguye gukora vyiza tugatahukana intsinzi. Anabajwe rero ukuntu yoruhutsa Messi akamera neza mubona ko mw'iyi minsi vyanse aravuga ati ndamushaka ku bakinyi banje nipfuza ivyiza shaka gutsinda buri rukino ati nagaruka mfashe twishimane ibintu bigende neza ati gusa nzotegura abatangura mu kibuga ku musi w'ejo nyene. Kw'Imana kabisa shira ivyerekeye ibibazo bamenyesha makuru. Kw'Imana kabisa yishura itangazamakuru atarya umunwa ata bintu vyo kwinyegeza imumenyereza ni hatari. Rero ibimenyesha by'amakuru byo muri Espagne biba vyasaze iyo ari inkuru yamenetse Mark itubwira ati Didier Deschamps arazaho kunkinisha. Kigaruka rero ku inkuru ya Griezmann yatangaje avuga ati je gukina nk'umu playmaker nivyo bimbera niho nkina neza nkigenza neza. Kimyishire maka kigaruka ku iyi nkuru ariko Griezmann yo mu playmaker gute Barcelona playmaker ni Leo Messi. Griezmann position yiwe iragoye mu gihe Leo Messi kimwe FC Barcelona. Kimyisha makuru AS kikaba cyagarutse ne ku inkuru ya Kylian Mbappe kivuga ati yiyumvira Real Madrid gusa. AS rivuga ati yiyumvira abera gusa canke ivyera ati yiyumvira Real Madrid gusa. Kigaruka ku iyi nkuru ya Kylian Mbappe kivuga ati Mbappe nta kindi kintu yipfuza atari Real Madrid. Kimuvuga yuko umwe mu bantu barimo barituze kwa president wa FC Barcelona ariwe Victor Font nawe yipfuza gusinyisha Mbappe hamwe na Liverpool muri rusanga ariko Kylian Mbappe
ikintu conyene kimiri mu mutwe ntugukinira Real Madrid agasinya mu vera ati nico kintu conyene kimuri mu mutwe. Mu gihe Sport rero yagaruka kw'inkuru ya Depay FC Barcelona nkuko amakuru atandukanye muri Espagne yavuga ati Depay mu kwa mbere azwara umukinyi wa FC Barcelona. FC Barcelona yamwipfuza na Depay yipfuza FC Barcelona. Igisiga nuko mu kwa mbere hagera akayisinyira, akaba ari Barcelona yamubwiye areke guhangayika yiduga yibaza ko bitazokunda, bamubwiye ati tuza mu kwa mbere uzora umukinyi wacu. Mugihe rero Sport inagaruka kw'inkuru y'akagasore ka Pedri kavuga ati Clasico ibimeze nkuko utayiyumvira ati n'umukino uteye ubwoba. Nakore muri Deportivo nawe yagarutse kw'inkuru nyine y'akagasore ka Barcelona rero gusinyisha ka Pedri, akaba ari amakuru yamwe aravuga muri Espagne ari menshi, ari nako Martin Odegaard yamaze rero kugira imvune, akaba yatezwe kino rukino rw'ejo, akaba yagiye kubagwa. Abafana rero bari Madrid kamumenye ko muhomvi wundi mukinyi wa Dani Carvajal, Odriozola, Eden Hazard, Mariano, akaba ari nawe Odegaard yagiye mu mvune agiye kubagwa. Mu gihe kandi muri Espagne amagara yamwe aravugwa ari menshi ni menshi. Marc-Andre Ter Stegen niwe abaye umukinyi yatuwe nk'umukinyi w'umwaka wa saison ya 2019-2020 muri Barcelona. Muranyumvira, akaba agashimwe kitwa Aldo Lovilla akaba katwaye Ter Stegen, akaba ari we mukinyi w'umwaka muri Barcelona muri sezi hezi yatsinze bakinyi nka Leo Messi bigenje neza, akaba ari yatowe n'abamenyesha makuru nk'umukinyi w'umwaka muri Barcelona. Akaba kandi muri Espagne makuru ni menshi menyesha makuru vyo muri Espagne vyasaze bishira hejuru Ansu Fati bene Erling Haaland, akaba renga aribo bayoboye urutonde rwa Golden Boy, agashimwe gahabwa umukinyi w'umwaka ari musi imyaka 21 yigenje neza yakuruta abandi. Ansu Fati na Erling Haaland akaba aribo bayoboye abandi. Tubibuze ko abandi bakinyi bari muri ako gashimwe harimo ba Jadon Sancho, Bakamavinga, Alphonso Davies hamwe n'abandi. Ari nako kandi Juventus izogarukana ubusabe buteye ubwoba kuri Hussein Awali mwaka wa 2021. Awali yaramase imisi yifuzo na Arsenal. Nako kandi makuru ya transfer aba yavuze ngo Real Madrid priority yabo ya mbere muri 2021 ni Eduardo Camavinga. Akaba kandi ngo mu guhibwa muri akurikiranira hafi Giovanni Reina agasore kakirika tukimyaka 10 kadoti k'Akanyamerika. Akaba kandi Real Madrid ngo Eden Hazard ashobora kudakina Clasico nkuko byari vyavuzwe, ashobora kwiziba ko ngo Zidane ashaka gufata risk agatuma yongera gusubira mu mvune. Ari nako kandi FC Barcelona ngo Leo Messi naho ko Imana yavuze ko adateganya kumuruhutsa. Hari amakuru avuga ko ashobora kudakina urukino rw'ejo rwajita agafata karuhuko. Nako kandi muri FC Barcelona ngo itegura irimwe rapanga gusaba leta ya Catalunya cyangwa Espagne kafana bagaruka mu kibuga mu nkino za Champions League, naho yamaze gufatwa yuko mu mwaka wa 2020 kamufana zogaruka mu kibuga. Barcelona ikaba imwe irasunikisha kabafana bagaruka kuko amahera yabuze. Ari nako kandi Chelsea ivuga kuri Paul Dybala playmaker wa Juventus. Ari nako kandi Juventus ngishaka gukura amateka igasinyisha Kylian Mbappe ku miliyoni 360 z'amapaundi. Akora amakuru arimo aravuga ngo abakimenyesha amakuru Daily Mail, amakuru wono usoma kuko ati amakuru niyo cyangwa nayo bakwiye mu mutwe. Aka kandi Mesut Özil ashobora kwigira mu mugwa muri Saudi Arabia, inyuma yaho Arsenal bandanyije kumukwepa nyuma yo kumukura mu bakinyi ba Europa League, kaba yanakuye no mu bakinyi ba Premier League bazokina iyi season yose. Umva nibihe bibi kuri Özil, ashobora kuva mu uwo mugwi wi Londres. Akaba ari amakuru amwe aravugwa ari menshi guys, ari menshi, aho Jurgen Klopp yanatangaje yuko Adama Traoré ari umwe mu bakinyi bazokurikiranira hafi mu kwa mbere akamusinyisha muri Liverpool. Akaba ari amakuru amwe aravugwa guys ari menshi ariko ntiyorangira. Mugira ibihe byiza, muri njoro ryiza, murakoze.